Mwebwe mwese muriko murakurikirana ibiganiro bica kumbonesha kure y'igihugu turabaramukije kandi tubahaye n'ikaze. Iki ni ca kiganiro ukuziko, ikiganiro kuyagira ibijanye n'ingo n'imiryango. Tukaba tugomba dukurikirane igice kigira kabiri aho twariko turabira hamwe ibijanye n'isezerano ryo kubaka abubakanye bahana ku munsi w'ubugeni bwabo. Tukaba n'ubu twongeye gutumira Patiri Pierre Nsengiyumva akaba ari umwe mu bajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango. Turakuramukije Patiri. Amahoro cyane. Ikaze muri kino kiganiro kandi. Murakoze. Turi kumwe kandi na Jean Pierre Gahimbare n'ubu akaba yongeye kudutera iteka kugira ngo dufashanye kubijanye n'iryo sezerano ryo kubaka hagati y'abubakanye. Turakengurukiye ko wasubiye kutwitaba kandi Jean Pierre. Twizeye ko n'ubu uza gufasha ariko baradukurikirana neza. Yego cyane. Turi kumwe kandi na Leonie akaba yubakanye na Jean Pierre Gahimbare. Turakuramukije Leonie. Mahoro cyane. Kaze kandi muri kino kiganiro. Murakoze. Abariko barakurikirana kino kiganiro twababwiye yuko mumaze imyaka 19 mwubatse gukuramwo imyaka 8. Nibaza ko barendiranye igishika iyo nsiguro. Umwanya munini yawuha abo baririmbana. Nta kiganiro cyari mu rugo. Bavuye mu byo kuririmba ni mu bubare mu masorti nkabona umengo je ntagacibampa ego birananira naho ntihabaye gufuha by'ukuri ntihabaye gufuha by'ukuri umva ngaho hari ikintu ego byaragiyemo no kurenga ibigo byarimo je niwe byaciye binanira birandenga turatandukana burundu. Muratandukana burundu. Muratandukana burundu no kuvuga ko mwahavuye muvana nyene. Yego. Cenja muhira. Tuja mu procedure ya divorce turadivorsa. Acukuye nanje ngumi wacu. Jean Pierre Leonie arahije kutubwira yuko inyuma y'iyo myaka ibiri bitagenze neza gushika yaho muvana. Ariko kandi mwatubwiye muri iyo myaka ibiri ko vyari bimeze neza. Imbere yuko mubaza nti icyatumye by'ukuri mwinjira kuvana nyene mukavana gushika yaho umujano muri komine mukavuga muti tuvane mu myaka ibiri mwari muyibaye mu gute? Iyi myaka ibiri yari mu munezero. Imyaka ibiri yo mu ntango nkuko twabivuze umengo turi mu paradiso. Twarumvikana mu rugo. Kuja gusenga twategereza kujana. Cyane cyane yuko yari yanyemereye katajya nkimurisha yari mu Pentecote. Ati nanjye ni Katolika. Ariko aranyemerera. Araza muri Katolika. None umunsi namushingira naye aho gasigaye asenga rwose kurusha make. Mu gisabisho no kuri arakunda gusenga. Rero twarumvikana ibintu byose twarabiyaga kiyago muhira cyari kimeze neza. Iyo myaka ibiri no kuri twari tumeze neza rwose. Yego. Noneho rero ngaho biragenze uko mutavyifuza cyangwa uko mwavyifuza ico gihe kubera yuko mutabibona yuko muri mu bintu bibajana ahantu habi gushika yaho mwimvira muti tugende muri komine dutandukanye by'ukuri byo byagenze gute? Naho nakubwiye ko shetani n'umugesera. Ingene byagiye byumvikana tubona yuko umengo ari ikintu kiriko kirapfa ku rukundo rwacu. Umwanya umwe natwebwe ntitwabitabura kuko urukundo twari dufitanye rwavuye rugenda rugagabanuka. Iyo myaka ibiri twabanye neza rwose ariko twagiye kuvana tugeze ku myaka 5. Kumva yuko hari imyaka 3 tutabona ivyo turimo. Cyakiyago kitakihari kwa kujana gusenga bidahari mu wese umengo ari mu byiwe. Nava muri kohari nkabona umengo no gumana n'abaririmbyi nyene hako na muhira. Donc iyo myaka 3 hariko harabibintu cyo neza tutatahura. Gushikaho bishika turafata ingingo yuko byananiranye gose ko twovana. Ukumva nene ko mugenzi wawe yopfuma akubise
noneho rero muraje muri komine muti dutandukanye haraciye mu mpanuro y'abavyeyi abagenzi ariko tukabona nyene kumengo ukuri dufise no gutandukana yego tuhava turatandukana nyine tuja muri komine ati ni dutandukanye harasinya ndasinya tuba turavana yego Leone hari imyaka 3 ibiri mwamaze mu munezero hari n'imyaka 3 mwamaze ngo Jean Pierre atifuza no gutaha ntabwo yasanga wavyimbye wuzuye inzu naho tubona umengo uraca uregeranye nturi munini cyane iyo myaka 3 washoboye kuyibamo gute mwayibayemo mu gahinda twabaye mu gahinda imyaka 3 yari gutukana kubwirana amajambo mabi kwa kundi uvuga ngo sonera umugabo sinamusonera kubyo nabona akora wari umubabaro mu rugo bego nta gushira hamwe nta kiyago cyari kiri twashira imbere gutana ko imikomo gusa ko ivyo rero turanze yego Miyo myaka 2 nari mfise umwana umwe wa mbere turabana uko nyene ndatwara indi umwana agira 2 w'umukobwa muri zanduru nyene ndabyara muri kwa kundi nyene muri wa muriro yego hama biranga pe mu myaka 5 cyandataha muhiri wacu Pati tureje kumva ubuzima bw'imyaka 5 mu myaka 19 yaba batumire bacu babanye mbega mwebwe nibihe bimenyetso bishobora kubereka by'ukuri kurugo rutanguye guhura n'ibibazo gushika yaho mubona yuko bari mu nzira yo kuvana murakoze cyane cyo noherako nuko iyi myaka 2 ya mbere cyane cyane umwaka wa mbere ni gihe gikomeye cyane kugira abantu bagira umushinga wakazoza ku rugo rwabo kubera iki hari gihe gikomeye cyane no umwe wese abayakuze kwiwe undi agakuru kwiwe benshi imbere bahura bakuze batanazinanye tazi umwe ingene yarezwe iwabo tazi inyifato zabi wabo hari naho muhubahura utamenye ivyagoye uwundi aragerageza kukubwira ivyo ashobora kuhubwira mbwo hariho n'ivyo umuntu usanga yaguhishije batanguye kubana rero muri uwo mwaka wa mbere niho bagenda baramenyerana neza umuntu akabona ingeso z'undi akamumenyera buke buke bakamenyerana gushika uko imyaka igenda irahera bagende baranywanisha neza ubudasa bwabo kuko umugabo n'umugore bagumana ubudasi bibatandukanya hama Imana iri hagati yabo ikabandanya igenda irabafasha gushika naho bashika ahantu bubaka ubumwe bukomeye cyane muti rero ibimenyetso vyerekana ko urugo rushobora rugiye rutanguye kwinjira mu nzira y'ingorane ibimenyetso ikimenyetso ca mbere ni uwo mubabaro umuntu agira muri we akumva ko atakinezererewe uwo bubakanye akumva yuko n'ingene buvuganye bitakiri muri we nk'uko vyari mu ntango intango rero ya mbere ikimenyetso ca mbere kibi kiba ico gutandukana muri vya bishobisho bahora bagiriranira gutandukana muri cya gishika bahora bagiriranira byo bashobora kwita mu gifaransa divorce émotionnel kare nahora nkumbura umugabo wanje kare nahora nkumbura umugore wanje kare nahora numva ume yasinofungura atarashika numva ume yasinoja kuryama atarashika ntaramenya amakuru yiwe yari ubu rero umuyumviye ugatangura kumva umenya amaganya niyaza iyo ni ntango rero yerekana ko ibintu bitanguye kumera nabi cyo nico kimenyetso ca mbere cerekana ko ibintu bitanguye kumera nabi kimenyetso kigira kabiri kizakwerekana ko ibintu bitanguye kugenda bimera nabi haza kantu mu mutima w'umuntu kumenya n'ivyo ahora umubwira byose oreka kubimubwira nivyo mahora mukorera hamwe oreka kubimubwira ngo mubikorere hamwe niho umuntu aca atangura kumva umenya senza ari wenyene nihagira amahoro niho igisabisho cy'Imana cyumva kumbure bigatangura kuzuko ngatangura kumva amafaranga yafise ko yo mubwira mubesha bigatangura kuzuko amafaranga yayakoresheje agatangura kumva umenya ntiyovugisha ukuri yonabesha bikaza gutyo
aho rero biba bitanguye kuza rero ibintu twita divorce materiel bitanguye kuza buke buke. Mu nyuma ubugira gatatu acatangura kuza rero kwa kutiyumvamo rero abo mu miryango yabo, ugasanga umukenyezi atanguye kunezererwa abiwabo n'umugabo, ahubwo yumva umenya n'ivyo yobabwira ko bari kwiteranya canke ivyo yobabwira baca baja kumwararaza, baca babikorera kahubwo, gatangura kumva umenya mu rugo ntibona haza. Umugabo nawe nyene agatangura kumva umenya abiwabo n'umugore nta kibanza baba bagifise, umuntu agatangura kumva umenya naho bohura araho bohurira yo kwepa, ari manza bahava bahuriramo yosiba ubwo rubanza, bigatangura kuza uko. Ico rero nico bita divorce ifatiye ku bavyeyi au niveau de parents y'imiryango. Ico naco n'ikindi kimenyetso gica kiza cerekana ko ibintu biriko birabandanya bigenda biba bibi cane. Rero iyo turiko twakira bubakanye, turiko tuganira twumviriza, ivyo bintu iyo bitanguye kuza muma rero niho hava haziramo rero kwa kwangaza umutima. Umugabo agatangura kubona umenya hariho umugore amubereye mwiza gusumba abo bari kumwe, hariho umwigema amubereye mwiza gusumba abo bari kumwe. Umukenyezi nawe kubera imibabaro myinshi gatangura kumva umenya hariho umugabo baganiriye aruhuka ku mutima. Ivyo navyo bigahava biziramo kwangaza umutima, n'ibindi rero bigenda birakurikirana gushika aho bazoshika rero aho bashika naho rero bagenda gusaba ngo bahukane bavane. Nshimye kuvuga ivyo bitatu nyamukuru bitangura ingene umuntu agenda bibamo. None mubonye umuryango uri mu bibazo nka bene ivyo ntimuheza mu by'ukuri, urumva abantu babago kubana kwabo biba bigoye kubera ko mutabemerera yuko bovana nk'uko nk'aba bavuze bati twumva umengo nivyo bitanga amahoro. Twebwe ijambo ry'Imana tugiye gusoma mu gitabo c'Amamuko ikigabane ca 2 akarongo ka 24, Imana ivuga iti umugabo azoheba se na nyina yunga ubumwe n'umugore wiwe, abo babiri baba umubiri umwe. Duce tuduga mu njiri ya Mariko ikigabane c'10, Yezu Kristo aza. Noneho tubanze tugende no mu kigabane kuva mu kigabane ca 5 c'injiri ya Matayo. Yezu hari hatubwira ati sinaje gukura amateka n'amategeko, naje kuyanogerereza. Kuvuga Yezu ntiyaje gukuraho ivyari bihari, ahubwo yaje kubigira vyiza kuruta. Niho rero Yezu acashika akatubwira muri ico kigabane ca 10 mu njiri ya Mariko atubwira ati bari bamubajije ko umugabo n'umugore batokwahukana. Yezu yabwiye ati mu ntango Imana yavuze iti umugabo n'umugore bazoba umubiri umwe. Ukutagondwa kwanyu niko kwatumye Musa abarekurira n'ivyo kwandika ikete. Niko guca abandanya rero arababwira ati mu ntango abo babiri ntibakiri babiri, rero babaye umubiri umwe. Ntihagire uwuzohirahira ngo atandukanye ab'Imana yo nyene yifatanirije. Nguvuga ngaha kuri iyi si ubugeni bwabaye bukwije ibisabwa vyose, nta bukuru n'ububasha na bumwe bwo ngaha kuri iyi si. Nuvuga mu gifaransa ni aucune puissance humaine, nta bubasha n'ubukuru na bumwe bw'umuntu ngaha kuri iyi si bushobora kubatandukanya. Barashobora guhura n'ibibagora, mugabo gutandukana nta muntu n'umwe ashobora kubatandukanya. Cyo gituma rero twebwe muri Ecclesia Katolika no mu yandi madini hama hariho misi yose abantu bajejwe kwakira abo mu rugo bariko bahura n'ibibazo, kubumviriza, kubaherekeza no kubafasha. Ikintu gikunda kugorana nuko iyo umuntu yamaze kwinjira mu rugo rugendo rwo rusambura urugo rwiwe, guma yumvira ngo ivyo arimo n'ivyo arukuri, kenshi akagaruka kwicuza yamaze gusesa. Bimwe abarundi bavuga ngo kurondera kuyora washeshe. Niyo turiko tubaherekeza tubafasha, hari igihe umuntu aguma yumvira ko ivyo arimo ari vyo arukuri kandi bitaba rukuri. Jean Pierre, noneho rero turumvise mwatubwiye muragiye mu ikomine murasabye barabatandukanye, kandi mwavuze yuko mwumva ariko yuko umwe wese azobagiye mu mahoro yiwe uwundi mu mahoro yiwe. None wasanze ariko bimeze koko ubwo buzima bwo gutandukana we wabubanye mu gute? Murakoze. Mu ntango tugitandukana umva uba wumva yuko umengo ukuri kose urakuronse, ukabyishimira ko warakugoye akupfuye ko muvanye buhoro buhoro muri societe.
ujya utangura kubona yuko umengo uriyagiriza ko abantu bariko baragukumira wenyine ukabona umengo ntawe mukivugana wahora tuma uboneka yuko uri umuntu w'umushinga nawe umuntu abushitse si hari genda numva neza buhoro buhoro yuko hari ubuntu buri ko burakuvako yego none wahejeje ubibamo gute narabibayemo ndabibamo nk'imyaka 4 numva nyene yuko hari ikintu mbuze buhoro buhoro nagiye mbona neza ko hari ikintu mbuze ariko nkiyumvira ingene mpava njya kumugarukana biranga afati no ngira ngo yowe havansuzugura yova bona yuko umengo sinzi kuko yari yigumiye muhira atekanye nawe ndumva yuko bidakunda ko ndavuga ati ibyo byose sinshobora kuguma guki reka ngerageze ukundi navuye mfata ingingo ndavuga ati nge ndondera uwundi ndanamuronda ibisabwa byose ndabikora gukwa ubugeni iki ariko urumva pana muri Eklezia Gatolika nigikunda muri uwo mwanya nahavuye mera umuntu ahinduye idini ndananja muri babandi abakizwa ndabibamwo kumva ko naciye fata ingingo yo kuzana undi yabaye ingingo rero nafashe no kuvuga yuko waramureheje by'ukuri uramukwa no muri iyo shengero yindi barabahezagira mu ikomine barabandika bose urumva ibyankenerwa byose kugira ngo uzane undi mufaso kuko urumva wa mbere twari twahejeje nta kimfatira cyari gihari twaragize divorce birahera ndamuzana cyari ngo mu byose ndabikora hanyuma nawe twabanye igihe gito kuko sinzi narumva nyene yuko umengo ari ikintu n'ubu kibuze ubwo ntiwasanze bwabo bibwa Leoni aribwo bwari bwiza ahubwo oya sico ariko narumva nyene yuko umengo naramse romoro y'abantu kuko yari yatwaye abantu yarabafise kandi muri ico giringo yari yafashe ingingo yuko adakeneye no kumbona agiye kuraba abantu nkagira romoro y'abana rero ndumva neza ko hari ikintu mbuze n'ubundi no kuvuga niyo rero ntiwamurondeye kubera umukunze ntiwamukunda kwari kugira ngo arukane statut yuko mvise yego Leoni ibintu bikomeye cyane uwo mwanya wowe nawe wawubayemo gute muratandukanye noneho na Jean Pierre wumvise wibaza yuko ari kugiye kugira amahoro uwo mwanya nawe wahejeje ubamo gute muri icyo gihe ego nabona divorce ibaye nabona ko ari byo bigiye kuma amahoro ariko mu kibano muri societe niyumva ko mpinduye izina kwitwa gisubira muhira na respect mu bantu ronka umuntu wese avuga ibyo ashaka cyangwa akakubwira ibyo yishaki kubera abona ubuzima ubayemo nta mahoro byamahaye yego narikaza ngasenga ariko muri jewe niyumva ko ngiye kuzoheza ndi wacu atamugabo uzosubira ararongora ndabyumva aragira mariage ndavuga Imana imuha amahoro mu rugo ntiwumvise muri uwo mwanya ntiwumvise uti noja guhagarikisha je nkasubirayo baraje kubimbwira ndavuga ya ubu nanjye bisa amahoro reka nawe ayarondera none umaze kubura ahantu uravuze uti umwe wese ubona umenga aragukengera vy'ukuri muhiri wanyu hoho wabibamo gute bakwakira gute abo muvukana woho mbega nta bandi baje kukurondera muri uwo mwanya ko tumva wowe yavuye afata ingingo akironderera uwundi je muhira je ndifura nje nari mukuru twabana na papa na batoyi banje yego ntibyari byoroshe nkazibana zitakumanya amahembe ariko narabyihanganira ko nabona nta kundi ntegeza kubyihanganira ko byabaye kubyihanganira byose abaza kundondera baraza ariko nari namaze gufata decision ko ntazicuza kubera umugabo wa mbere naramubonye nta wundi nzoronka myiza azoza kumuza amarira wabona ko abagabo bose basa arico kimwe kandi nta n'umunezero je nzosubira guha umugabo
ngo kubera ndose undi mugabo Jean Pierre naramubonye n'umugabo n'abandi abagabo bose bitwa ba Jean Pierre niko nabonye mbega ico kiringo camaze imyaka ingahe co kuba mutari kumwe uri mwebwe ico kiringo caheje kimara imyaka ingahe 8 imyaka 8 yose ni ya yindi 19 twavuga rero yo gukura mu myaka 8 Pati abantu bari mu buzima nk'ubwo onye mwebwe muraheza muka urumvise intaheza abanyu urumvise uko kuntu bavanye baramara ico kiringo nta novuga gute nta burorero nk'ubwo muhora muronka muraheza mukabafasha gute umwe ati jewe sinzofa nsubiri umugabo wese n'umwe naramubonye uwundi ati ndakeneye kugira statut mu kibano reka ndondera uwundi abo bantu muraheza mukabafasha gute murakoze cyane icyo nuvuga nuko ari ubundi buzima abo bantu baba bagiye kubamo ubwo bundi buzima rero hari igihe bagenda biyumvira bigitangura ngo ni ubuzima bw'amahoro ubwo buzima bagasanga ahubwo ntibwabaye ubuzima bwiza bw'amahoro bubatekanye kuko haruhande yaba hariho n'abandi nzi basubiranye haheze imyaka irenga 30 bari baravanye umugabo aragenda arubakana n'uwundi hanyuma apfakaye acaja kurondera wa mugore wa mbere bacasubirana arabatama barasha mu busaza bwabo Yesu niwe avuga ati nimuze mwebwe mwese murushe nimuze mwebwe mwese muremerewe twebwe mu butumwa bwacu hari n'igihe dufashwa n'abandi bizi iby'imico n'imigenzo y'abantu abatwita abapsikologe bakadufasha mu butumwa usanga hari abarimo badufasha icambere tugira nuko umuntu tumwakiriye tumwakira tuzi ko ababaye yaba umugabo tumwakira tuzi ko ababaye yaba umukenyezi tumwakira tuzi ko ababaye cyo nico cambere rero umuntu yihanganira uri kurakira umuntu aremerewe kigira kabiri tubafasha kuronka amahoro mu mutima bwa mbere nivyari muri izo ngorane mugabo yoronka amahoro mu mutima gute niho rero kenshi turabafasha tukababwira imigigwa boja kugira bakagira nk'igisabisho cy'iminsi 9 agasenga agasabira uwo bari bubakanye muri iyo minsi kugira yumve ko aronsa amahoro muri we amaze kumva atekanye muri we no duca twiga ingene twobabwira kugira bikenewe tugasubira tukabahuza iyo bikenewe iyo bigiye kwankanaho tukigira hamwe kibazo kijanye nk'abana kuko abana mu bisanzwe ntiboguye mu mporero bazira amakosa yabaye hagati y'abavyeyi kabafasha kumenya ingene batunganiriza abana hama tukabafasha no kutava ku mana kuko bo baba bavuze ijambo bitijyanyuma mugaye iryo jambo bo bitijyanyuma ntiriba ari ijambo ry'Imana kuko Imana ni ifise ijambo ryanyuma Imana rero irashobora kurindira gato ikabafasha nkuko abamumva vyabaye bagasubirana kuko Imana ishoboye byose kandi rirya sezerano baba barahanye umunsi w'ubugeni Imana iba yaje kandi iba yaje nivyo twebwe naho dushobora kugenda kure y'Imana y'igikorwa c'Imana n'ugo rukundo rw'Imana Imana yiguma hafi turindiriye n'uvuga ijambo rya nyuma ntiribarira turagerageza ibishoboka byose kubafasha gutahura kwiyakira muri iyo mibabaro baba bariko baracamo ariko kandi no kubafasha kumva yuko Imana itarabaheba kumva yuko Imana ikiri kumwe nabo uko bagaruka mu bunywanyi n'Imana niko Imana nayirondera ingene inzira iboneka rero Patiri asuye kutwibutsa ikintu c'isezerano muri ya misi ya myaka 3 mwabanye bitameze neza ntihigeze haza agatima mpembero ngusubire kubibuke kuri rya sezerano mwahana ryo kubaka muri iyo myaka 3 ahubwo niho nasenga cyane nasenga mfise amarira kwa kundi bavuga ngo kwidodomba abakizo bakunda kuvuga kwidodomba umengo sinasenga nkimva ko Imana ikuranyumva navuga Mana mpindurira umugabo Mana ima amahoro mu iyo myaka 3 yose yaheze ndi muri ivyo ndabona finalement Imana ninyumva yaramevye reka rero nikishi nigire rero nakundi ubu warigeze wibuka ya majambo wavuga ku munsi w'ubugeni mbega Jean Pierre muri uko kugenda nawe
muri ya myaka 3 muri kwa gusanzara muri kwa kwiyegereza bandi wibaza ngo basumba Leoni nta kagatima mpembere ko kuri rya sezerano ntikigeze kaza ngo usubire ugibuke aho muri uyu mwanya nta sezerano ryari mu mutwe kwe ego nkuko babivuga urumva umwasi yari yamaze kugufata koko twafatana ego noneho rero imyaka 8 irarangiye ntimuri hamwe vyagenze gute kugira ngo musubirane musubire mugire urugo musubire mu bane vyagenze gute narumvise neza yuko ivyo rero byose noja gusaba umugore wanje akaba dusubirana ndamutumbeye ndabimusaba nticyari kubuza yuko nawe acarondera amakondisiyo ampa kugira ngo by'ukuri abone yuko nabangarutse nitahuye ariko cyane cyane nanjye sinavuga yuko ari byo byaturutse ko ibyo byose kugira ngo dusubirane bya bibondo byacu nibyo byatumye dusubirana yaromoro nani mfise cyangwa nabo nyene bakabona neza yuko abavyeyi batari kumwe hari umwana w'umukobwa nari mfise ankunda gose kugira ngo nawe nyene yarabujije amahoro nyina we akabona neza ko ntanguye kujya kubaramutsa ariko mama tutabatari kumwe akamubuza amahoro ati raba mubabarire papa niho nogeye ngaho nyene kugira ngo bikunde yaraguciriye inzira umwana bikunde rero ndambye ngo turera aba bana aha rero akaba ari naho hagarukiye igice kigira kabiri ca kino kiganiro turizeye yuko mwahumviye ibitari bike reka tubatumirire ndetse kuzokurikirana ikiganiro kigira gatatu ca kino kiganiro tubifurize kubandanya mukurikira ibiganiro bica kumbonesha kure y'igihugu kuko birabandanya